Hello hello. Hello. Uraho umeze neza? Ndashima meze neza gose. Urashobora kubwira abaturaba uriwe n'ico ukora muri Assurance BIC? Murakoze cyane. Nitwa Iradukunda Jean Baptiste. Nkaba nsanzwe ndi informaticien muri Assurance BIC. Nkaba nsanzwe ndongoye kandi n'umugwi ujejwe gukurikirana ivyo gushira Assurance BIC mu buhinga bwa none. Tuko turagerageza gushira ubuhinga bwa none mu gisata ca assurance. Tubwire none ubu muri Assurance BIC bishasha nibiki? Muri Assurance BIC rero turafitiye bishasha kandi nibaza yuko abantu bose bizobanezera gose. Turafise ubuhinga aho umuntu wese yiha Assurance BIC. Ubu iwacu ntibizoba bikenewe yuko umuntu wanyu wacu arinda gufata tike cyangwa afata bus cyangwa kaviyari aje muri Assurance BIC gufata assurance. Azohora vyikorera naho yo bari mu nzi we. Mbega iyo assurance izokunda mu gihugu cose? Mu gihugu cose naho umuntu azoba ari impera y'igihugu mu bw'umuduga we yawusize mu Burundi ashaka kuzofata assurance ari impera y'igihugu akashirungikira nk'umwana wiwe. Iyo application umuntu ashobora kuyigura hehe? Murakoze gose ikibazo ciza kubera ko twarabonye yuko abanwanyi bacu bari ahantu hatandukanye simpaka ngo baze kwitora iwacu. Rero ubu tuko turavugana application bakoresha bashobora kuyisanga kuri Play Store bakayitorera ubwabo nyene bakayandi ma application se dusanzwe dukoresha mu telefone. D'accord, kujya kwa WhatsApp tuyisanga kuri Play Store, kujya kwa Facebook tuyisanga kuri Play Store na application yacu. Ndabamenyesha yuko application yacu yitwa Mobic. Mobic ni MOBIC cyane gose iraremurutse telefone yari yose urayishiramwo kandi ucuyinstallera wenyene uheje kuyinstalla uca ucrea compte kujya bakrea compte ya Facebook hamuheje gukrea compte uca winjiramwo umaze kwinjiramwo uca uvoma assurance tuba twagukoreye ya mbere musanzwe ukuntu bimeze. Umuntu araza ubwa mbere muri Assurance BIC hamashitse tukamukorera assurance ya mbere. Tumaze kumukora assurance ya mbere acaza aragira ico twita renouvellement mu rurimi rw'igifaransa ni nko kwisubiza assurance mu gihe yaheze. Tugerageje kubivuga mu rurimi rw'ikirundi ukacuzuragira renouvellement. Rero umaze kwinjira muri application ucuvoma ya assurance ya mbere twagukoreye ukoresheje ikintu bita police. Bantu basanzwe nimero police nimero ya assurance yose umuntu abafise cyane gose ni nimero musanzwe biranga umuntu wanyi muri assurance wacu akoresheje nimero police aheje kuyivoma acabona eta yayo akabona ati assurance yanje umuduga n'uyu plaque nayitabuje umunsi n'uyu izohera umunsi n'uyu nsigaje imisi nini. Rero assurance iheze ucuronka uburenganzira bw'ushobora kwironuvera ico ukora ugezemo. Urafata ukashiramwo itariki ugomba yuko assurance yawe izotangurira. Ushobora kuba nduno munsi mugani nifuza ko assurance izotangura ejo. Rero washiramwo nimero ushashiramwo itariki ushaka izotangurirako beje gushiramwo itariki ushaka izotangurirako ukaca ushiramwo n'igihe ushaka kizomara. Turafise hari amezi 3 amezi 6 n'umwaka. Ivyo ni wewe ubicagura beje kubicagura uca wemeza kuri renouvellement hamuheje kwemeza ucuriha assurance wewe biheze ntubukene no kuzi wacu ushikira umupolisi umwerekeye assurance nyene ushobora no kucuye importa cyangwa ukayivoma ukayishira kuri WhatsApp cyangwa ukayirungikira umuntu ni assurance kujya nyene imeze kujya musanzwe mubimenyereye. Bakunzi beza tubibutse yuko mudukeneye ukagira ico mubaza muhamagara kuri 62 amajana 555 amajana 777 62 555 777. Murakoze cyane wakoze cyane kwitaba. Nagira ncenda nabamenyesha ko iyo nimero nyene aheje kuvuga winjiye muri Mobic muri application ucinjirayo niyo nimero ya mbere utangura kubona. Rero ukeneye ubufasha iyo nimero tuyihamagarako canke ukayandika kuri WhatsApp tuca tukwishura mu kanya gatoyi cyane. Murakoze cyane. Murakoze.